hari mwijoro ryakeye ku munsi w'ejo birumvikana hari mwijoro ryakeye ku munsi w'ejo ikibuga yari Estadio Santiago Bernabeu ikibuga ciza cyane c'umugwi wa Real Madrid bariko baragenda bakira ekipe yitwane bariko baragenda bakira ekipe yitwa FC Juventus de Turino matche yari imeze neza cyane abakinyi 11 baje kuba babanzamwo ku mpande zose abamenyereza bagira kuri babiri witwa Xabi Alonso ari kumwe na mugenzi we Igor Tidoro baje kuba batora bamwe mu bakinyi ati tugomba gushiramwo aba bakinyi hama ibintu bibandanye kugenda bimeze neza cyane. Xabi Alonso yari yatoye ndavuga umukenyuro wa bane batatu babiri umwe no mukenyore yabanjemwo neza na neza birumvikana tanguzamo uwitwa Thibaut Courtois mwizamu nako kunyanyagizamo uwitwa Eder Militao ari kumwe na Raul Asensio mu mutima wa defense niko kuzanamwo uwitwa ne Alvaro Carlos Fernandez yumvikana neza cyane aho bita hagati nako kurone rw'ibubamfo uwitwa Federico Valverde ku ruhande rw'iburyo Arda Güler ku ruhande hagati mu kibuga Aurelien Tchouameni ndetse n'uwitwa Jude Bellingham Brahim Diaz Kylian Mbappe ndetse n'uwitwa Vini Junior nibo bariko baragenda barondera ibitsino mu gihe kwa kipe ya Juventus Di Gregorio Erimizamo Roy Kelly Daniel Gani ndetse n'uwitwa Federico Gatti bari mu team wa defense Kerfram Turame Tim Kapmelas Pierre Karou Weston McKennie Kenan Yildiz yari na kapiteni ku munsi w'ejo ndetse n'uwitwa Cambiaso umataka yari witwa Dusan Vlahovic. Bona apologize bona Cardinale 11 ku mpande zose kwa Real Madrid impinduka zirakogwa kwabse na kwa Juventus nabo impinduka zirakogwa. Nike kintu cha surprise wabonye muri lineup nike kintu ukibona muri lineup wavuze ati ino match ishobora kudusigira kino kintu kitameze ukundi ibintu byari bimeze. Yari match première maburi muntu wese yararindiranye igishika ndavuga haba kwa Juventus ndetse haba no kwa Real de Madrid kuko ni match novuga ngo isobanura byinshi cyane cyane muri no mikino ya Ligue des Champions kuko ugerageje kuraba historique no migufitaniye ni Real de Madrid bagiye bakubagura cyane ikipe yitwa Juventus babyuka barabyibuka meme agiye kuba novuga ngo nicitwa polemique byigeze kuba kuri Buffon na yari Lucas Vazquez barabyibuka cyane so yari Xabi Alonso novuga yaragarutse ku mukino ugira gatatu wa UEFA Champions League ari umumenyereza wa ikipe ya Real de Madrid kuko umukino we wa mbere yashoboye gutsinda ikipe ya Olympique de Marseille tsindo 2-1 amburyo novuga ngo buri muntu wese ataje kuba yishimira uriya mukino avuga ngo eske nyamba dushobora gutsindwa nako nyamba dushobora gutsinda ibitsindo 2-1 ekipe nka Olympique de Marseille en plus wacu mu rugo hakabamo niyo polemique ko batsinze kuri za penalty ukaza kora niyo penalty ugasanga yagiye vugisha abantu benshi twagiye tubana novuga ngo buri muntu wese avuga ngo Real de Madrid yanyayo muri UEFA Champions League ese ni twaba tubonye imbere ya equipe ya Olympique de Marseille so umukino gira kabiri yawukinye na Ayra Tarmat equipe yo muri Kazakhstan sinovuga yuko iriya yari signification yari gutuma tubona Real de Madrid nziza ariko ku munsi w'ejo cyari gipimo nubwo kitari gipimo cyanyaco mugabo yari equipe nibura tubonye kandi mu buryo bwabo bushashe ndavuga kwa Juventus bagomba kuza bempoza imbere ya equipe ya Real de Madrid so kubijanye na lineup kwa equipe ya Real de Madrid twari tubizi neza ko yari yamaze kuvuga ko atagira abakinyi bibo babiri asanzwe akinisha kuri defense numero 2 ubitwa Alexander Arnold ndetse na mugenzi we kizigenza mukuru Dani Carvajal so nta yandi mahitamo yarafise ko gerageje no kuva kubiga Carlo Ancelotti uburyo bagiye bashiro bita Fede Valverde nubwo atari wa mukinyi mwiza ngo aze kuba ivyo byizijana kwijana kuko twanabibonye ari n'imipira myinshi yari kira mucako ariko agerageza kubafata kuko wagira niyo karite yo kuba wa mukinyi ashobora kuzurira umupira en plus akabana wa mukinyi ashobora kuba afite ubwo bunyarutsi ashobora kugenda kirukanga cyane nyuma y'abasatirizi so mu mutima wa defense yari yatakaje ndavuga David Alaba muri weekend ku mukino bariko baratsinda aza kubona avuga ati turaza kuraba uko tubigenza ariko igaruka rya Raul Asensio mu mutima wa defense buri muntu wese yavuga ngo eske Raul Asensio twabonye sezo yaheze meme muri Mondial de Club atari wa Raul Asensio mwiza ubwo nicyo gihe cyanyace cyo ko no mwana muto w'umunya Espagne agaruka akabyitwaramo neza so vyari byiza navuga ngo kugarira
nta kundi ntayindi shwa yarafise kuko umaze kuba udafise David Alaba wabuze muri weekend nivyo wagarukanye Eder Militao nawe nabonye yagarutse ku rwego rwiza amaze kuba natwereka ko ari wa mukinyi mwiza no muri La Liga nafise nico gitsindo yigeze gutsinda ku ishuti rinini bimwe novuga ngo numvyagiye kuba bivugwa n'umumenyereza wa equipe zerukiragiye ya Brazil ati ari karagaruka ku rwego rwiza ati twizera ko azaza kudufasha so kugarira byari sawa nta surprise yabaye ariko hagati mu kibuga n'umuntu wese yari kariyumvira ngo eske hagati mu kibuga araza kwa challenge gute kuko tuvyemeranye Jude Bellingham Ardagura buri muntu wese yumvira ngo bano basore babiri guhurira mu kibuga hagati baraza ko bakinishwa mu buryo bute so nakunze uburyo rero yapanze umumenyereza ati anukuzana Aurelien Tchouameni nk'umukinyi nimero 6 no amaze kuba yiremera mu ico cize Ardagura ku ruhande rwe ndetse ndavuga na Fede Valverde yagarutse n'ivyo kuri kabiri ashyira uwitwa Jude Bellingham ariko ikibanza basize mu witwa Jude Bellingham sico yakinye vyabaye byiza gusumba nabonye Jude Bellingham yashatse kunyibutsa saison nziza yagize ya 2022 nako ya 2023 agishika muri equipe ya Real Madrid so attaque ni attaque yarigizwe n'abantu umusore w'umunya Brazil Vinicius Junior ndetse na Kylian Mbappe shirako no musore w'umunya Maroc ndavuga Brahim Diaz so bimaze gutwereka ko ari umumenyereza ari kagerageza kwinjira mu mukenyuro w'abasatirizi bagira kuri batatu bitandukanye cyane nuko twavyibaza uno munsi atari Franco habari Brahim Diaz katwereka ko umaze kuba winjira novuga ngo mu mikenyero yandi ma equipe akomakome yakoresha kumva ko ndafise umusatirizi aca kurande rw'iburyo Vinicius Junior ndafise n'umusatirizi aca kurande rw'ibubamvu bimwe twavuga kuri match ya Olympique de Marseille ati nyamba tuonye ikipe twa Real Madrid ishobora gutsinda muri no France nuko batari bafise umukinya aca kurande akinisha kuguru kw'ibubamvu so yari yazanye Brahim Diaz so na performance yiwe nziza n'abasore nubona ko bari no kuri niveau imwe cyo kimwe na Franco Mastatono ariko ndabona ko gutanguza Brahim Diaz yaravye experience kuko no Brahim Diaz awe amurusha imikino nememe amurusha n'imyaka amaze muri equipe ya Real Madrid amurusha novuga ngo nikitwa uburyo bwo kwitwara mu buryo bugaragara we kuko amaze kuba n'inkino nyinshi amaze kuba amenyerana novuga ngo nino attaque ya Real Madrid amaze kuba amenyerana nino attaque ya equipe yitwa Real de Madrid nuko bwana apologize nuko bwana Cardinal match iratangura ariko biza kuba bibatwara hafi iminota irenga kuri 60 kugira ngo igitsindo ca mbere kize kuba kiboneka ndavuga kuri equipe yitwa Real Madrid byaje ko bibatwara iminota 57 kugira ngo witwa Vini Junior aze kuba kumbagaza abatari bake Vini Junior aze kuba asakambura uwitwa Pierre Carolo aze kuba tereka mu shoti gongo mwamba hama uwitwa Jude Bellingham aze kuba agitereka mu Jude Bellingham inyuma yigiye kirekire atareka aratsinda tereka mu gitindo kimwe kiza kuba giha ndetse na victoire equipe yitwa Real Madrid ndavuga ku munsi wejo Cardinale twabonye uburyo Real Madrid ikina nawe wavuze ati ugitangura ati equipe yitwa Real Madrid ati ikina neza atariko ibitsindo byo byariko birabura ku munsi wejo brother twabonye Real Madrid ikina twabonye Real Madrid yari yagize amarotation nkuko apologize agiye kuba bivuga ya Real Madrid itarigira Mastatono ya Real Madrid itarigira abandi basore bagiye batandukanye nka Badine Hussein ya Real Madrid wabona ko bari bagarukanye n'ubundi mu kibuga gutanguza uwitwa Jude Bellingham ndetse n'uwitwa uyu musore ndavuga bita Ardagura twibukanya inshuro batanguranye ari babiri equipe yitwa Real Madrid yaje kuba isufurira imbere ya equipe yitwa Atletico Madrid ibitsindo bigira kuri 5 byose brother gusubira kubatanguza ku munsi wejo umusaruro ukaboneka tuvuge ko Real Madrid witwa Carlo Ancelotti nako witwa Xabi Alonso ari kararondeza neza no muri equipe yo canke ari kwakururira abakenyi bivanyira na matches zidafise nibaza saka kwa Real Madrid haracariho ibintu byinshi byo gukora haracariho ibintu byinshi byo kubaka kugira ngo equipe yongere igaruke kuri gwa rugero rwayo nimba twarabonye equipe ya Real Madrid ishobora gutwara icyo nakwita UEFA Champions League zigera kuri 3 ikazitwara yikurikiranya wumve ngo nuko equipe yari yubatswe canke uko equipe yari itunganijwe bitandukanye n'ivyo equipe irimo ku zuba ry'uno munsi uno munsi equipe ya Real Madrid iri mwabo bana canke se abo bakinyi bashasha novuga ngo nk'ibice 80%. Impamvu vuga ngo nk'ibice 80% aba bose bariko bayikina canke bariko bayiha umusaruro benshi ni bashasha abandi n'abana
ataho barava canke ngo bashike bivanye n'ico boshobora gutanga kuzuba ry'uno munsi mu mugwi wa Real de Madrid. Ndavuga ngo yaninjiye indani mu rukino nk'uko Project yari karabivuga, ekipe ya Real Madrid ni ekipe dusanzwe tuzi, ekipe zo mu Butaliyana isanzwe izimenyereye, wanashima inkino bamaze guhura n'ino ekipe ya Juventus bagiye babatsinda inshuro nyinshi zishoboka. Uravyibuka abajenerali Buffon bakirimwo, warabona ko ba Cristiano Ronaldo bare babakubitiraga gari nca bakabatsinda, ico no kwita home and away. Rero bivuze ngo ku munsi wejo twiteze ko tuza kubona urukino rukomeye, ariko ndibuka muvandimwe niwe twatwicaranye namubwiye ngo nimba muri weekend ekipe ya Juventus ivuye gutakaza imbere ya Como ikayitsinda ibitsindo bigera kuri 2-0, ati burya igoti doro arashobora kuba ariko araduhenda canke urugero rw'abasore biwe ndavuga ba Juventus ariko aramenyereza rukaba ruri hasi cyane, rutari bushobore kuza guhagarika bano basore ba ekipe Real de Madrid. Reka rero ncano mere kwa Real Madrid kuba yagarukanywe no kwita Jude Bellingham akamutanguza mu kibuga, Kylian Mbappe mu kibuga, Vini Junior mu kibuga, Ardagira mu kibuga, n'ibintu novuga umenga twebwe ntitwari duherutse. Ariko naho vyaje sinokwemeza ko vyatanze umusaruro, kuko impamvu ntokwemeza ko vyatanze umusaruro, ekipe ya Real Madrid yakinye mugabo bimwe jewe nagumye mvuga kuva sezo igitangura n'ubuje nivyo nshagiriza ekipe ya Real de Madrid. Ufise Kylian Mbappe mu busatirizi kandi wanashima ariko aritanga, wabonye yagize amacenga aranatanga passe de zose zipfubusa, wabonye Vinicius Junior urwego rwiwe aryagira urwego rwiwe yagwerekanye abasore bariko bakina neza, ariko kugira ngo bakonkretize batsinde canke ngo botse igitutu bakotse ico gitutu mugabo bikarangira ibintu bariko barakora ata musaruro mwinshi rero uri kuraboneka. Niyo mpamvu rero Bukayo Saka rero cavuga ngo Xabi Alonso ego yagerageje gukora arakora ibyo vyiwe canke se bivanye n'ukuntu ariko araranja mugabo ukabona ngo ni ekipe ya Real Madrid ibintu iri kiratunganya biracayigoye. Umunsi yoshobora guhura na ekipe nayo iri mu bihe vyiza ifise ubwo busatirizi bukomeye izi kiri kirarondera, ekipe ya Real Madrid ntitubeshanye yo biri hasi cyane. Abantu batanyumva nabi ko ufise Vinicius Junior hagati mu kibuga ariko arakina, ukagira no kwita Kylian Mbappe nawe nyene akaba ari mu kibuga ariko arakina, mugabo uwo musaruro reka tugaruke gatoya muri La Liga batsinze ekipe ya Getafe nawe nyene ariko ekipe manje kwerekwa Rouge, niho tubonye umusaruro wa Real Madrid uje kwigaragaza muri UEFA Champions League. Batsinze ico gitsindo kimwe naco nyene baza kugitsinda mu mwanya wa nyuma, ataruko ubona ivyo bagiye baragerageza gushikako batabishitseko, ugaca uvuga ngo urugero rwa Real Madrid ni urugero hamwe bagumye bagenda bagwerekana mwukuye bashobora guhura na ekipe ibasumba ibintu vyabo bigaca biza bikagenda nabi. Ngarutse ku rwego rw'abana bakinyi ba Juventus do Turino, nibaza ngo ni urugero nabwo rutari rwiza cyane, kuko bivanye na igoti dore mumenyereza amubavyibuka yaciye muri ekipe ya Olympique de Marseille avayo ikirere kitari ciza, arirukanga aja muri ekipe ya Lazio Rome naho nyene ikirere nicari ciza. Ubona ngo ni mumenyereza w'umunyakroatia mugabo nawe nyene ivyarimwo umengo biramurengeye. Bravo. Nabonye Real de Madrid ngerageza kudugira iwawe, nabonye ekipe yitwa Real de Madrid, yes, nkuko bari kuvuga ati ni ekipe nubwo bariko baratsinda ntabwo ari ya ekipe novuga yuko yo havizange gucyo cyizere ijana kwijana, yes, ngo havubona wa mufana ngo yicaye muri sare atekanye nta kibazo na kimwe, kuko ibitsinda biboneka umuntu yihebuye. Wanashaka gendera bw'ice cyabo cya mbere bakinye ekipe yitwa Juventus iyiza kuba ya ekipe ivuga ngo dufise abasatirizi bari majeri b'abasatirizi bafite experience yo gutsinda ivyo bitsindo, bakabaye ko bafite ivyo bitsindo na birengana 2 wanashimye. Kuko umuvandimwe no twari twicaranye arambwira ngo aranyereka
ati gerageza urabe igicapo ca mediane ya Real de Madrid yes uburyo bariko baridemarika uburyo bariko baradugana iyo mipira uca ukompara n'igicapo ca ekipe ya Juventus ino mediane y'abana basore ba Juventus ndavuga yarigizwe n'uwitwa uyu Markeni shaka no musore Kenan Yildiz yareka kinamena nk'ugaruka hagati mu kibuga cyo kimwe n'umusore Cleve Mutwebe na Coupe Mainaz barabasore wabona nivyo si babakiye bafise iyo tekiniki yo kugumana umupira ku kirenge nk'aba Makarita canke ba Pedri ariko wabona ko buryo bari kubarubaka inyabutatu muri mediane ya Real de Madrid vyabagoye cyane abasore ba Real de Madrid yes wanashima nizo ikajuza ariko ziraboneka kuri ba Kenan Yildiz wanashima nizo Montez ariko ziraboneka kubitwa ba Dusan Ivanovic zari za occasion ya mipira miremire ariko ukabona ko ni mipira miremire yabaye créé ivuye hagati mu kibuga cya Real de Madrid bimwe watangura uvuga ngo eske Arda Güler turavye buryo ari karakira muri mediane yagakwiye kuba ari umukinyi yatangura mu kibuga nico gituma rero uno musugerageje kuraba zino kipe zigera kuri zibiri buryo zariko zirahura cette kipe twa Real de Madrid uburyo bakinyemo umukino bakaza kuzuka mu gice cya kabiri naho nyene kuzuka kwa mu gice cya kabiri bitatumye bibuza iyo kipe twa Juventus gukina kuko izo kazi bagumye bazironka harimo n'ama counter attack y'ino musore Dusan Ivanovic harimo no vuga ngo no guhusha uburyo bwinshi bwo gutsinda twagiye tubona bitwa ba Kenan Yildiz hari na occasion izera ko equipe ya Juventus bagiye bararuta mu ndege y'uwitwa Jonathan David urakoze cyane ije gituma no vuga ngo Real de Madrid ibaro yatumye twara uru yasense yasohoka yatiana soka no kumvuna ije gituma navuze ngo ndiko ndavuga ngo ino kipe ya Real de Madrid kumumenyereza wabo ndavuga Xabi Alonso aracafise akazi ko kubaka ikijanye na mediane mezami kuko nyamba agomba ko akoresha abasatirizi bagera kuri batatu mediane yo twavuze ko era kwigwaye nyamba tugomba kuvuga ngo agomba gukoresha abasatirizi bagera kuri batatu kuko ariko aravyarinya muri zino bintu ariko arikurikizaho agerageza kwarinya Kylian Mbappe Vinicius Junior Franco Masatono canke akashira no musore w'umunyamaroke biratwereka ko ucu ugomba gukomera muri mediane kuko abakugira bazokina bizoba bisaba ya mipira iva hagati mu kibuga iri kiratangwa n'aba Arda Güler no muzigerageje kuraba Arda Güler ndashobora kumwitwa patron de la mediane ariko nkacangira attention nubwo buvuga ngo eske no musore w'umunyaturikiya azokomeza atanga ibyo ariko aratanga kugeza equipe twa Real de Madrid champion heri ko turiko turabona abakinnyi benshi bariko baravunika Onose Jamini no mwana w'umunyaturikiya ashobora kuvunika mu gihe tarabona uri mukinnyi ashobora kwansira no hore yo hagati mu kibuga Jude Bellingham yari yaje nk'umukinnyi ashobora gusahiriza Arda Güler ariko sivyo yakoze ku munsi weje ahubwo yabaye wa mukinnyi yari kakina yinjira cyane muri attack mwana abonye n'igitsero aho yagitsindiye yabaye umukinnyi yari yashitse yari ko yipositiona nk'umukinnyi w'umunefu Apollo ndugiye kuri ico wari kuravuga kuri Arda Güler cyangwa se mediane ya equipe ya Real Madrid iyo umukunzi wa equipe uri kuramusigurira ukuntu bimeze swat hari gihumwe wewe ashiramwe amaranga mutima nyite ngo arabe ukuntu equipe imeze hinga gato ndakucisha kwa Barcelona neje twamye turabivuga Wararavye ukuntu wenta Jeterance Afrique umumenyereza wa Barcelona yabashije gukinisha abasore biwe abima karuhuko amaze kuba bima karuhuko vyaciye bituma abasore baza kugira imvune sezo igiye kurangira iyo sezo imaze kubirangira twabonye equipe imera nk'iyankesa ibitsinda Zasini bavuze ngo ni mwiza bavuze ngo mu mpera zantuze mu mpera za sezo yaje kwakira ibitsindo byinshi amaze kwakira ibyo bitsindo byinshi amaze kwakira ibyo bitsindo byinshi benshi bagiye bavuga ngo ni Stegen niwe bareka mushirako igitutu rero ati Zesni acagera kwankesa
sezo igiye kumera nk'irangira benshi bace bavuga ngo ni gitutu no kwita Stegen yo barika muterako muga umve ngo ibi byari ko bitegwa n'uburuhe uburuhe rero ngomba ndabugorokene kuno Arda Güler tumubonye yigaragaza muri Mondial de Club twebeshe tugenda tumutega iminsi tireka turindira ati nimba koko Arda Güler ari umukinyi mwiza reka tuzomubona ku magra rendezvous Arda Güler ku rukino rwa Atletico de Madrid twaramubuze Arda Güler kuba yari karahura na equipe ya Juventus aka homme du match aho ntitwomutera amashugwe menshi cyane kuko nta n'ibitsinda byinshi batsinze kandi wanashima equipe ya Juventus ya kino gihe si equipe twoza kuvuga ngo niyo tuza gupimira ko equipe ya Real Madrid voilà nico gituma tukiri ngaho bravo yes ni kipe zibiri zisa nkuko ziri ku rwego rumwe nubwo zitakina champion imwe ndavuga Olympique de Marseille ndetse na equipe ya Juventus reka dufatire kuri zino kipe zibiri kuko turiko turanaliza mu mikino ya Ligue des Champions turabe n'abakinyi bayikinamwo turabe na experience yabo turabe na parcours yabo muri championnat wala shima championnat reka tuyihoze kuko tuza gusanya ikipe twa Olympique de Marseille bivanye na championnat yabo bariko barakina yoroshe ya Ligue 1 bari hejuru cyane ya equipe yitwa Juventus Juventus kumva ngo yatsinzwe na Como muri weekend abantu benshi bavuze ngo eske Como gutsinda ka Juventus bakibagira ko na Como burya ari n'equipe mbi mu Butaliyani uno munsi tubonye faiblesse imwe ije kuri match zibiri ya Mediane babikoze kuri uyu Geoffrey Kondobia wa equipe ya Olympique de Marseille na bagenzi be bafata Mediane igice cya mbere cyose abonye umukino wa Marseille barawubonye yaba equipe yitwa Real de Madrid yagowe cyane na Mediane première mi-temps byongeye kugaruka no ku munsi wejo ku mukino wa Juventus ikiri kimwe navuga ngo natangura mvuga ngo Juventus iza kuba seriously kumwe koze twonye Barcelona tsiri bitsindo byinshi muri mita ya mbere itangura yisekiriza gakora ko kazi iyi no kipe yitwa Juventus iyo Kenan Yildiz iyo Dusan Ivraovic baza kuba ari babakinyi bari makini imbere y'izamu kuko hagera igihe ukabona ko imipira ariko baratera niza shoot bakaza gurana na Thibaut Courtois mwiza kuko tuvyemeranya neza ko ubundi munyezamu hari hanya yakura ibitsindo bitatu byinjira ubundi Thibaut Courtois we yana ari mwiza nico gituma rero ndakubwiye ngo equipe yitwa Real de Madrid uno musgerageje kuraba ni equipe kiratwereka ko ifise ubukomeze muri attack gusa iyo Mediane nayo ni ya Mediane itanyaruka kwinjira mu rukino sinzi ko bariko baranyuma kuko uye na equipe ishaka kurya kare uye na za equipe nka za Man City cyangwa za Liverpool ziba zinjira mu kibuga zavuga ngo reka tukujaniranye na Juventus iza kwinjira mu kibuga ngo tuze kujaniranye mu gice cya mbere nibaza ko bari kubikora kandi byari gukunda nico gituma rero je ndanegura cyane faiblesse ya equipe ya Real de Madrid hagati mu kibuga bikaza no kwafecta kuri defense yabo barazi ko bafise defense mbi haba kuri nimero 2 bari bazanyo bita Fede Valverde nubwo hagaruka Trent Alexander-Arnold cyangwa gahagarura Carvajal nta mukinyi mwabo babiri mwiza aratwereka ko ari wa mukinyi wo kuza kuri kipera kino kibanza cyo kuri nimero 2 wanashima no kuri nimero wanashima na match barasa nkaho bazisangira Trent Alexander-Arnold no musarakina higaje ukabona hakinyi witwa Dani Carvajal cyangwa ukabona Carvajal ku minota 50 Trent Alexander-Arnold agakina minota isigaye haba kuri nimero 3 no musi Alvaro Carlos Fernandez si wa mukinyi aratwereka ngo ndavize ico cyizere cyo kuza nka maintenance zo yose Aporo hari umuntu umwe akagaya bakunda kuvuga ngo ubiregarega bigumye ivya Real Madrid ubundi bwo binasiga ubwenge aha wobona mbere iranatwaye n'amatrofe bakanayatwara ivyo bikombe bakabitwara kandi equipe yabo vyagaragara ko mengana ifise performance amatrofe bashobora kuyatwara gusa nuko bana yatwaye no mu yindi myaka tubona ko ari equipe igendera cumbagira ariko tandukanya football utandukanye n'ama equipe yakiriya gihe uburyo yarameze uno munsi haba icyo bita ngo evolution ku isoko gigura nigurisha equipe uno munsi iraja ku isoko nigira ubwoba bwo kudodora buri equipe yari yose nigira ubwoba bwo kudodora ku mukinya zimvye nigira ubwoba bwo gutunga abakinyi bazimvye batiravye ngo turi bane ngo tuzotwara tubonye Liverpool banasura amafaranga meshi raba kwa Atletico Madrid ukagira ngo equipe ya Atletico de Madrid ni equipe bapanga gutwara Ligue des Champions ariko genda squad bafise nta nubwo bazi no kubakoresha genda buryo bagiye ku isoko kujya kwa Man City turatanga miliyoni 90 tuzane Julian Alvarez kandi mu byo mupanga muri projet yanyu gutwara Ligue des Champions nayo babirimo nico gutuma avuga ngo Real Madrid yo muri sezi heze
ni gwe definition ya football buryo yahindutsemo kuko Real Madrid yo muri saison iheze yanabaye na Real Madrid yo muri saison ya 2023 cyangwa 2019 itwara ivyo bikombe akaba ya Real Madrid gene icumbagira bakagira ku mukino wa demi final bakanyanganya kimwe ku kindi match retour wa Geri Santiago public bakayihagurutsa bakaguterekamo kimwe ukabura sezerewe ariko no muziko bimeze Arsenal ku makoze yabatsindiye ari retour batsindira n'ivyo bitsindo birenga bibiri ku kibuga iwabo ndavuga Santiago Bernabeu bimaze gutwereka ko uri Santiago cyakino cyo kuvuga ngo home advantage ntabwo kiriko kirakora kwa Real Madrid par rapport nko mu erebwo apologize home advantage sikigikora cyane pe ntigikonta rero tudugira ko kuri Ardagira umusore ari karakina ejo navuze twicaye mvuga ati umusore bari baramubaniye mugabo nawe nimba aya makenga twara yasize kuri Lamine Yamal nimba twaragiye tuyashira ku bandi bakinyi batandukanye nta mubiri utaruha iyo umubiri ukoze ibintu byose bishoboka umubiri ubwirizwa kuruha ariko none ko kazobandanya yitwara neza yiyerekane ko ashoboye erega nta magara rendezvous menshi turambona reka nimba El Clasico eske bazomushiramo tumubone ko ari Ardagira erega na El Clasico nituze ngo tuyite igipimo kwa Real de Madrid twitiki kagira Barcelona ni nziza cyane target umviriza target none target niyo gutsinda Barcelona uburyo El Clasico nyuma El Clasico atari gipimo kwa Real Madrid je ubwiwanje suko ndabifata kuko uburyo ino match itegurwamo butandukanye nuko Real Madrid bategura guhura na Man City canke za Bayern sinzi ko mu nyuma uburyo Fermin Lopez yoza gukina na Real de Madrid siko yoza aje guhura na equipe ya Chelsea canke equipe ya equipe yabatsinze yo Faransa ni ya Olympique de Marseille ndiko ndavuga kwa FC Barcelona voilà. Iyi ni match itegurwa mu buryo bwo kumva ngo naka bivanye n'ivyo dupfa nashobora kuyitwara kuko yigombe sinzi ko muvyumva wowe urumva uvuga ati nimba Real Madrid je gutsinda Barcelona basizemo inguvu nukuvuga bafashe ico n'inguvu zose zari zibitse mu kabati barazizana bavuga ati aho uko twemera gutsindwa nawe twasakagaye ntitwabona za Barcelona ari mbi zigatsinda Real Madrid ntitwabona Real Madrid ari mbi igatsinda FC Barcelona ahubwo Apollo eguko ukuntu ushatse kubivuga ndavyumva ariko ucu nabandanya pardon gato nimba tubona uno munsi hano ku isi mu mupira w'amaguru ihiganwa rya La Liga siko ari higanwa novuga rikunzwe cyane canke se rirabwa n'abantu benshi uyabona shima ni virikira suri nyuma ya La Liga yes La Liga ikunzwe kubw'imigwi ibiri yonyene iri ndavuga Barcelona nkavuga Real Madrid kuko ugiye kuraba visibility higanwa rifise niyo migwi yonyene iri wanashima fatira kuri kino kintu yes Barcelona ntiyari ifise urukino yokiniye muri Amerika na Villarreal Real Madrid banditse kete bavuga ati turiyamirije ico kintu ku mukino wa Rwanda ari mukino Real gusa nabonye benshi hari umukino wahagaze mu kibuga wo muri La Liga kandi bavuga ngo tugomba guhagarara amasegonda 30 twiyamiriza iyo ngingo ariko bisa nk'ataco bikoze muri Federation ya La Liga mu gugwete gwavuye Madrid Javier Tebas yavuga ati ibintu vya Real Madrid turaza kuba tubisigura iki ni champion y'Ikipe zero Barcelona bari barabyanze so iki ni kintu nariko nagomba kudugira ko kwa kumenyereza Xabi Alonso nivyo ari muri construction ya equipe ariko ni construction kuzana ibikombe iki nakivuza gishika kwa Real de Madrid uno musaza afise amasezerano y'imyaka 2 n'amatari 3 kwa Real de Madrid ariko nico buza ko mu gihe yo buri gikombe mu buryo busuzuguritse yo kwirukanwa kwa Real de Madrid bitandukanye no kwa Manchester United bazana Ruben Amorim equipe champion ikazago yari ya 16 bakamubwira ngo be free soit à l'aise utegure equipe wongera uwo bumenyereza kandi uburyo ari karubaka abasore biwiwe n'uburyo ari karubaka equipe ya Real de Madrid biriko birerekana kubakinyi bamwe agomba gukinisha ibitari by'iwabo sinzi ko muri turiko turajana kumva nyamufise umukinyi nka Jude Bellingham ukaza kumubwira ngo guma hagati mu kibuga ufashanye na Arda Güler tukaba tuzi ngo Jude Bellingham kuguma mu kibuga si ivyigwiwe ahubwo ni wa mukinyi yikanga ko ari umusatirizi yes turaza ko turiko turamusanga ari kagongana nande n'aba Kylian Mbappe n'aba Vinicius Junior
mwabonye ku munsi wejo yabaye n'umukinyi ngo akira muri Mediane yagarukiye muri Silva de Reparation ya equipe adverse turo nyinshi naco gituma twabonye Mediane yaza kubisigayemwo uwitwa Aurelien Chouameni nk'umusisi unagomba kubuja wowe yanahakinye neza ni naco gituma twabonye Mediane isigayemwo uno mwana yanabaye nawo Omedi match mu buryo butunguranye bibaza ati eske ni gutabaye Omedi match yabaye umukinyi yakiniye muri Mediane siriti gice cya kabiri kuko ni gice cya kabiri cyakinye na Real Madrid par rapport ya Juventus umumenyereza rero Xabi Alonso ikintu nobona ni vyari muri construction nziza mugabo uno munsi narabe arama poste agera kuri 3 mu gihe kwa Real Madrid hogira ihungabana reka wanashaka ndabikore ku maposte ndabishire kuri Elma hariho Elma yitwa Thibaut Courtois nivyo nerema nayimaze nibikoze inose zo kandi natanguye kubikora inose zimwe yabikoze no mu yindi myaka myinshi yari kanuzana match amajana 3 ari umunyezamu mwiza wa Real Madrid hariho Elma yitwa Arda Güler nkuko nabivuze kandi nabisubiremwo hariho na Elma yitwa Kylian Mbappe brother Nyambo wabonye match yejo Vinicius Junior ku munsi wejo yari hasi cyane Nyambo wabonye match yejo ahubwo je nabonye umukinyi yitwa Brahim Diaz ari we yakinye cyane par rapport ya Vinicius Junior kwa kuntu Vinicius Junior twari tumumenyereye yari kakinisha baba sore bajeta babakubitisha makarata y'imihondo y'imituku abacako yirukanga cyane nk'igeregere ku munsi wejo siko byari bimeze gendero ya Pierre Karuru yari arezo wanashima Pierre Karuru post yari ko yari karanaduga cyane par rapport ariko yakinye nabi hano masanti yakaratanga Pierre Karuru naho yatanze yapfuye ubusa naco mugabo ku mukinyi w'umukinyi nimero 2 tuzi agomba guhagarika Vinicius Junior mwiza ntabwo akubita ari amamonte twabonye kuwitwa Pierre Karuru ikindi kintu ni Real Madrid bagomba kubona ko cyangwa umumenyereza agomba kubona ko hari post zigera kuri zibiri agomba kwibanda ko surtout ni post ya Thibaut Courtois Kylian Mbappe reka tunamweze kuko si umukinyi no munsi ashobora kuja mu mame forme match zine cyangwa match zitanu wanashaka genda unabira kuva ariko no muri equipe ya AS Monaco kuva no muri equipe ya Paris Saint-Germain so umukinyi agunda guhura n'ibikondoka kandi si umukinyi afatwa na mame forme ndavuga kubitwa Vinicius Junior kuko yani bitweretse muri seziheze yabaye umukinyi atatanze byinshi nka Vinicius Junior twabonye wa 2023 yibwa Ballon d'Or na Rodrigo Hernandez ariko ibyo bintu uzura kubivuga ntacyo reka ndabivuga uko nyine yibwe Ballon d'Or kare uwitwa siziko turajana bravo ndiko ndakumva nawe uri kuratubesha uwitwa Vinicius Junior wino sezo kantu kubusumuga n'umukinyi afise regularité siziko muri ko murabiraba yeah n'umukinyi ku magra rendez-vous nubwo atamagra rendez-vous turabona menshi ariko ku mamace twitwa magra rendez-vous ntabwo yegisera neza siziko turajana ku munsi wejo sinzi hariho kaze sinzi umukinyi yamuhagaritse wa Juventus mu buryo bw'igisirimu pe asigaragwa hasi abawingiye ukazi bayibonye vyanyeretse ngo Eskevini nakomeza mezuku je ndabona ko kimwe mu biriko biratuma uno musore Vinicius Junior ataba concentre ni performance nziza ya Kylian Mbappe nubwo abantu benshi batari barabira ari concentre gute no ku munsi wejo igitsindo ba assist bayanditse kuri Vini yego ariko wa Vini ashobora kukwinjiza mu rukino mu minota 20 ya mbere ntawe turwo turabona uzi impamvu wa Poro ni bimwe natangura kuvuga ati nta kintu kimwe kitigera kibura uburyohe nimba twarabonye ubona kwita Vinicius Junior kuva shika muri equipe ya Real de Madrid wumve ngo yahuye n'ama challenge menshi reka ndakubwira yakinanye na Karim Mustafa Benzema hano navuga ngo evolution yiwe niho yaciye aba ba Benzema baragiye baramusiga ni nabona uvuga yigiye ko vyinshi bamaze kumusiga yarasigayeho asigara hetse equipe maze gusigara hetse equipe haraje aba Kylian Mbappe aba baje nk'abamugwanya haje ba Victor Bellingham aba nabo nyene baje nk'abamugwanya ubona shima ariko haza n'aba ba Arda Güler basa n'abamugwanya kuko nimba Arda Güler ashobora kwinjira mu kibuga gakina neza inkino zibiri akigaragaza gusumbya Vini Junior ubona shima gataka kaba Omedi match hakagaruka ko kantu kakahise wowe ushigikira wita nk'ubusuma ako kakamukorako wumve ngo Vini nawe arashobora gucika intege bivuze ngo
kijya twabonye nk'igisebe Yeah. kuri Vini Junior inyuma yaho yari yiteguye guhabwa Ballon d'Or ariko ntayihabwe ni ikintu cyaje kumufasha gusubira inyuma mu buryo bubiri ndavuga ngo iwabo muri Real Madrid bobo baramuremesha ati tekana ubandanye ukora mugabo nabakatuke kaguma gakubita ati batwivye ugakubitiza kuvye babiriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuko uribuka nko kwa Manchester City habaye urukino baririmba Vini Junior bamwereka ibipupe bicafye ko Ballon d'Or uravyibuka Lamine Yamal bagenda basotorana ivyo bigaca biza gusubiza inyuma umukinyi bivuze ngo nimba twarabonye Vini iki kintu ngomba ndagisubiremo tukabona Vini Junior ari mwiza mezami muri ino generation tugezemo ya 2025 nabano bana bariko bararuka ni wibaze ngo tuzokongera tubone Vini Junior mwiza nk'ujya twabonye biragoye ego umumenyereza biragoye kwicarika Vini Junior ku gatebe k'abasubirira abandi ngo aze kumuzana kandi biragoye kuzobona Vini kongera kwitora mu minota 20 ya mbere mu gihe kandi na equipe bariko barahura igerageje kuba nziza mu gice cya mbere sinakubwiye ejo twicaye duko turaraba umukino equipe ya Juventus mu minota 20 ya mbere equipe yari nziza yakaba ifise n'ibitsino nka bibiri yego pe equipe yari kirasatira nababwiye nti iyi equipe irizize waciye umbwira ngo ahubwo niyizize ni urugero rwo bariko bayikinira ruri hasi cyane nabo nyene niho bagera bivuze ngo ino UEFA Champions League iza kwerekana ubwiza bw'umukinyi niza gutanga ubwiza bw'umukinyi sinzi abantu ko bariko baranyumva ubu bwiza bw'umukinyi iza kwerekana butandukanye n'ubwiza bw'umukinyi uza gutanga nukubera umukinyi arafise ivyo yateguye mu yandi mahiganwa hari abaje gukina n'izindi equipe zitandukanye kuko nimba no Musa aje gukina na equipe mu Butaliyano arafise izindi equipe zo muri La Liga ndavuga equipe ya Real Madrid n'aba Vini Junior bakinye bimenyerereje ko umuvandimwe ku rubuga rwacu rwa YouTube umunyendaza ko ndamusoma izina nubwo siniko izina ryamaze kuba rigenda kenda gufashe kurira avuze ati burya muri equipe yacu equipe ya Madrid ati umupira ati uhinduka atari Real Madrid ntihinduka sivyo ati Arsenal kuyikuramwo ati niko yari fise imvune nyinshi ati kandi kuyisezo bari bakoze bari barushe ati uyu mwaka ni 7 niyigwaye 7 kwa Madrid 7 si hariya kwa Brahim Diaz ya abwo yavuze nimero 7 canke yavuze uyambara oya nimero 7 tufata post kibanza oya nawe nyene si post n'umukino ashobora kuba tabitandukanije neza ko Vina dacha ko nimero 7 oya ugasanga yavuze yishimikije nimero yambara iki navuze nico reka nigifatire kuri ya kote ya Franco umaze kubona umumenyereza ataragira choice ubundi aramaze kutugaragariza ko Xabi Alonso iri ya kote ni y'umukinyi wo kubafu aramaze kubitwereka ni y'umukinyi akinisha kubafu of course nkuko amaze kubikora ku mikino ya afata gashiramwo uwitwa Franco Mastatuono cyangwa gashiramwo Brahim Diaz yarabikoze twarabibonye uno munsi hari uwo bita Brahim Diaz nivyo Brahim Diaz uramuzana mugabo profile yiwe no Franco Mastatuono wanashima uburyo bamuzanyemwo bavuga ngo numukingo aje gufasha byinshi muri atake biragaragaza ko atari abakinyi bo kuza ngo tubakompare musana mu y'ubunyamaswa mu busatirizi bwa Real de Madrid wanashima gendo narabe nta n'imipira myinshi yanahaciye ku munsi wejo kwa Brahim Diaz cyanye na match nyinshi zimaze gukina rero je kwa Real de Madrid umuvandimwe navuze ati ngo tumurabere abakinyi bashobora kuba bari muvune kwa Real de Madrid n'uburyo bazogarukirako David Alaba ubundi abandi nkabo se barahari Dini Wilson Dani Carvajal uyu Dini Wilson we arakemanga kudakina umunsi wa Mungu ariko abandi bo barahari bameze abandi bameze neza Carvajal Trent na Alaba bameze barahari nuko